Ndasubiriye ko hakaza cyo tubanywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kumoresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu no umwanya wa makuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi bashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ariyo ya Isange TV. Imbonesha kuri bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki mwiperereza mugateka kaze na muntu makungu ndetse n'andi makuru yose bariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwiriwe rero abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye ari niteka no munezo ntangara byusubira kubaha yambo mwe abanywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri muri dende ibashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka rero mbahe kaze makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri ino saha n'amakuru haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri ubu muhagarariye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo akaba rero yishikanye mu gihugu c'u Rwanda aho yagiye kuganira na mugenzi we urongoye igisirikare c'u Rwanda Mubaraka Muganga kugira ngo barabire hamwe ukungene umutekano w'ibihugu vyombi ubandanya usarizwa na cane rero aho rero bagiye guhurira ngaha nyene Kigali bakaba bagiye kuganira kuvyerekeye umutekano. Ibi kandi biruko mu gihe mu minsi heze nabwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame aho rero bari bahuye ngo baganire kukongera umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini hobandanya ugaruka. Ibi kandi biruko mu gihe hamaze imyaka itari mike icoka kibi cibonekeza hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi aho rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yugaye imipaka ihuza ibihugu vyombi yagiriza u Rwanda ko rufadikanya n'umugwi witwaje ubugwanjo wa leta bara mu guhungabanya umutekano wo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi biruko kandi mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko rero u Rwanda ngo rwoba rucumbikiye abanzi akavuga rero na cane ngabo barasize bagize uruhara muri coup d'etat yakozwe mu mwaka wa 2015 ikorewe wari perezida w'ico gihe ariwe Petero Nkurunziza. Ibi kandi biruko mu gihe mu minsi heze umuvugizi w'igihugu c'u Burundi Gatoni yasiguraga ko ngo mu gihe u Rwanda rwatera intambwe rugatanga abantu rucumbikiye ngo imipaka izoca yugururwa kandi bitazosubira no kugagwa. Ibi kandi byaramye biravugwa mu makungu gusa murabizi neza ko atagihugu na kimwe gishobora kurungika abanyagihugu mu gihugu cabo ngo nuko ngari impunzi mu gihe rero amakungu atabizi. Leta y'u Rwanda yavuze ko ibi byonyene bishoboka mu gihe leta y'u Burundi yo kwandika ikete ikandikira amakungu isaba ko impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zitahuka ndetse hakarabwa nimba koko impunzi zoba zitahutse mu gihugu c'u Burundi zizoba zifise umutekano ndetse bakareba ko nta gishobora guhungabanya abo banyagihugu kuko ko bashobora no gufatwa neza mu gihe boba bashitse mu gihugu cabo c'u Burundi. Ibi rero leta y'u Burundi yarabibwiwe kenshi ariko ntavyo yigeze ikora. Aha rero uyu uravye ubona ko bishoboka ko izi mpunzi leta y'u Burundi ishaka kuzicura ku nguvu gusa leta y'u Rwanda nayo yatangaje ko igaragaza ko idashobora kurekura izo mpunzi mu gihe nyene iryo kete ritandikiwe amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe agateka kaze na muntu ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe impunzi kw'isi harimo nka HCR ndetse na ONU. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi ntambara ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ubandanya umutekano uhungabana aho rero umugwi wa M23 utera ufata ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Aha twavuga nk'ikibuga c'indege ca Goma, umujyi wa Bukavu, tutibagiye ikibuga c'indege ca Kavumu ndetse n'ahandi hatandukanye nka za Kamanyora n'ahandi ijya nino mu bice mu bisagara bitandukanye umugwi wa M23 utera wigarurira. Ni mu gihe kandi ingabo z'u Burundi FDNB nazo ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo aho rero zagiye gufatikanya n'umugwi
n'imigwi yitwaje ibigwanisho harimo nka Wazalendo ndetse na FDLR n'ingabo za Congo FARDC ngo bahangane n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Byaramye biravugwa cane Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ikagiriza leta y'u Rwanda kifatikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Gusa iyi ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko rero ataho ihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Kuri ubu rero uhagarariye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo akaba yishikanye ngaha akaba nyene yishikanye mu gihugu kibanye c'u Rwanda, aho rero yitabye ubutumire bwa mugenzi we w'u Rwanda Mubaraka Muganga, aho bagiye kuganira ukungena umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini ndetse na cane ngaha muri Congo umutekano wogaruka ndetse n'icokogwa. Kuri ubu rero bariko baraganira. Prime Niyongabo nibwo agishika ku kibuga c'indege ngaha aho mu gihugu kibanye nyene c'u Rwanda i Kigali, ndetse n'abasirikare batandukanye b'u Burundi bamuherekeje nibwo indege yari ikimushikana. Turabandanya rero tubabarire ibiza kuba bikurikira ku ururwo rugendo nyene rw'uwo mukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo ngaha i Kigali. Turaza kurabira hamwe tuze kubabwira ivyaganiriwe muri ivyo biganiro bigiye guhuza umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo ndetse n'uhagarariye igisirikare c'u Rwanda ariwe Mubaraka Muganga. Turaza kubandanya tuyakorera amatohoza yose, turaza kuyabashikiriza uko yakabaye. Tunyarukire mu yandi makuru kandi abadandaza bo mu masoko atandukanye bavuga ko ibiciro by'ibifungurwa biherutse gushingwa na leta ngo batabizi. Aha ni nyuma yaho kwigenekerezo rya 18 ndamukiza umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana agendeye amasoko atandukanye kugira ngo arabe ko ibiciro biherutse gushingwa na leta ku bifungurwa bimwe bimwe mu byoba byubahirizwa ku masoko. Uwo mukuru w'igisagara yasanze rero ngo ibiciro atana hamwe bikurikizwa. Jimmy Hatungimana abajije abadandaza igituma ibiciro biherutse gushingwa na leta batabikurikiza, bamwishuye bavuga ko ivyo biciro atavyo bazi. Inyuma yo guhabwa rero iyo nyishu, Jimmy Hatungimana yaciye asaba abakuru b'amasoko kumanika ivyo biciro hamwe ndetse no kubandanya bahimiriza abadandaza kubahiriza ivyo biciro byashinzwe. Kwigenekerezo rya 27 Ntwarante akaba ariho ubushikiranganje bw'ubudandaji bwashira habona ivyo biciro, ariko ahatari hake kugeza uno munsi bikaba bitaratangura gukurikizwa. Daniel Geras Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yari ifatikanyije n'abakristo bo mw'ishengero rya Israel Church Burundi mu gisabisho cariko ciraba ku umunsi mukuru wa Pasika kwigenekerezo rya 20 ndamukiza 2025. Daniel Geras Ndabirabe muri ico gisabisho akaba yahamagariye abakristo kuzirikana uwo munsi mukuru kuko ngo ari umunsi udasanzwe ku bakristo bose. Yongeye kandi aranabibutsa ko mu Burundi Imana yahashize ngo imbere, akaba kandi yaciye abibutsa ko ku bakristo ari umunsi ukomeye cyane kuko ngo ari umunsi mukuru umukristo yongera akabaho ubushasha. Akaba kandi yasavye no kwibaza ibibazo bimwe bimwe ku vyerekeye Kristo kugira ngo barushirizeho kumwizera. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'inama nshingamateka, umuvugabutumwa Vitali Nzubahimana na wenyene yabashije gushikiriza ibyanditswe muri Bibiliya yera mu gusubira mu byagezwe ibice 28 umurongo wa mbere gushika ku wa 13 ndetse na Yesaya ibice 35 umurongo wa 8 gushika ku wa 10
no muri Matayo ibice 27 umurongo wa 62 gushika kura 66. Akaba kandi yavuze ko Pasika isiga amarembo yose yuguruwe ngo kuri abo bose bemera kandi bakizera Imana, mbere ngo n'ibyanze byose bigiye kurangira. Yongeye avuga ko ico Imana yatanguje nta numwe ashobora kugihagarika, iyo Imana yuguruye nta numwe ushobora akugara. Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri n'umuresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko ku muresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV, umuresha kuri Rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho.